Ikaze bakunzi basha kuri yacu ya Look Media, ikaze bakunzi ibiganiro bitandukanye mushikizwe n'ibasha kuri yacu kandi ariyo yanyu ya Look Media. Ikaze cyane cyane mwebwe abakunzi ibiganiro by'inkino tubashikiriza hano kuri Look Media. Uno munsi turi ku munsi wa gatanu, turi kwigenekerezo rya 27 ukwezi kwa kabiri cyangwa ukwezi kwa ruhuhuma, turi mu mwaka wa 2026. Murabizi naza ko mwamaze kumenyera abasanzwe dukurikirana kenshi ko ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu tuba turi muri Look Sport, no kuri uno munsi wa gatanu ni Look Sport, ni Look Sport ya nyuma nuvuga ngo abe muri ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Tuzogaruka no ku munsi wa mbere twamaze kwinjira mu kwezi kwa gatatu. Ubona ko amezi abiri ya mbere tumaze kuba tuyakuramo muri Look Sport mu mwaka mushasha turi mu 2026. Mu biganiro cy'uno munsi tuzaganira ku makuru y'inkino atandukanye nk'uko vyama, reka nk'uko mubibona hano muri studio turi kumwe na Jafet, naza ko nawe nyene mumaze kumumenyera hano mu biganiro vya Look Sport, na rimwe naza ko rimwe canke kabiri muri midweek. Reka ndamuramutse namwe ndamwikaze. Ku ruhande rwanje ubwa mbere navuga ko meze neza, meze neza, imiyaga mu mubiri numva umenye iratembera neza. Nawe umeze gute? Kuti ndashimye, meze neza cyane. Ndabibona ko meze neza. Nibaze iki muntu ho gishimira Imana kuko burya uvyose ukumva umeze neza ikintu cyambere cyo. Ataco watanze tani giturire wahaye Imana ukavyuka usanga umeze neza kuko hari abandi baba bapfuye. Giturire bikunze wigira. Nuvuga ni nk'aka expression mugabo nibaza ko bidashoboka ku Mana, ariko gusa umuntu yoshima buke agasanga ameze neza cyane. Nuko muri Look Sport uko no musizaganya hano mu Burundi bazo bariko barakina kunzigira 23, aho ni muri Primus League, Burundi Primus League. Za turi ku biganiro 23 bazo bari inkino zitandukanye kandi zinakomeye cyane, novuga haba mu ntara ya Gitega canke mu ntara ya Cibitoke hazo ari inkino zidasanzwe na bukebuke. Hano muri Primus League hari ingingo ya FFB eho gufatwa yuko umugwi wose uzoza gukinira ku kibuga Intwari uzorihishwa amafaranga agera ku miliyoni 10 n'amafaranga yigwije na kabiri, kuko yari yavuye ku miliyoni 5. niyo umugwi wose wakira hajya kuri Stade Intwari waho uriha miliyoni 5, hari umugwi wa Vitaro, umugwi wa Vision n'ibitandukanye Interstars. Uno munsi byaje ko biduzwa bishirwa ku miliyoni 10. Tugiye mu kwezi kwa gatatu, mu kwezi kwa gatatu uzosanga mu vuga ngo Trêve international, imiseruko y'igihugu izo bikurakina vuba cyane. Naza ko Patrick Sangwa Mayani arashira hanze urutonde rw'abakinyi bagera kuri bazoza gufasha muri Trêve international. Naza ko tuzaza kurabira hamwe aba nabandi tuza kuvana mu Burundi twerekeze nuvuga ngo ku mugabane wabura hano hino zawe kwakira amahiganwa atandukanye. Tuza gusha hirya no hino inkino zitari nke, turabe ingene bizoba byifashe muri iyi ndwi, haba muri Premier League canke ahandi. Nuko turindire tumire amate gato duheze tugaruke mu biganiro cyacu. Twamaze kuba tugaruka mu idoneza ry'ikiganiro cyacu ca Look Sport yo kuno munsi wa gatanu. Warako ni twavuze ko ni ikiganiro cya nyuma mu kwezi kwa kabiri. Ejo no munsi wa nyuma mu kwezi kwa kabiri, ejo ku munsi wa gatandatu tuza turi igerekezo rya 28 ukwezi kwa ruhuhuma mu 2026. Amezi abiri amaze kuba arangira, ni amezi abiri twatangwa no kuri Look Media turi kumwe na Jafet, nawe naza ko amezi abiri ayamaranye natwe no kuri Look Media. Jafet na amezi abiri uvuga ngo ararangiye umwaka uri kuragenda mu mezi 12 avuye kwa abiri, uno munsi asigaye amezi 10 yonyene yasigaye. Uri kurabira umengo ni menshi, bashobora abantu basigaye amezi 10 yose, abiri yonyene yamaze guhenda cyafise iminsi yo gukora ibintu abiri. Aya mezi abiri arangiye ya mbere y'umwaka wa 2026 kuri wewe
wo kugira ngo uyadefinise canke uyavuge ingene yagenze ku bwawe byagenze gute? Ya kurande rw'iwanje novuga yuko aya mezi abiri amaze guhera muri mwaka mushasha twagiye kuba dutangura abo novuga yuko ashobora kuba ari amezi ashobora kuba yarabaye meza kuri jewe ya kuko umuntu ashobora kandi nta giturire wahaye Imana oya nta giturire nahaye Imana kuko twanabivuze yuko nta n'uburyo wogitangamo kandi nta n'uburyo wocakiramo so jere novuga ko ku ruhande rw'iwanje ni amezi novuga ko yagenze neza kuko nta ngwara zigeze zinshikira mwayo mezi abiri kandi novuga yuko hariho n'utundi tuntu hapana novuga ku ruhande rw'iwanje bwo numenga twateye twigira imbere ivyo vyose ni nshobora gushima mwayo mezi abiri yaheze kandi urumva utwo tuntu twagiye twegera imbere muri aya mezi abiri urumva ko mu mezi 10 ho tuzoduga cyane ariko mu mezi 10 novuga asigaye kugira mu mwaka urangire ndabona yuko umenga utwo tuntu tumaze kuba mwayo mezi abiri amaze kubahera ndabona ko umenga tuzoba twara developye buke bukundi ku ya mu bijanye n'inkino imigwi musanzwe mukunda umufana wa equipe ufana aba mu Burundi haba ku mugana wa Buraya ubona biriko bigenda gute muri amezi abiri mu nkino byagenda novuga ko ari ibintu biryoshe cyane gose biraryoshe mu Burundi sinovuga ko ari cyane si cyane gose burya niko usanga ufana wa mugwana wa Visio FC ndayifana cyane gose so no urumva umufana mushasha ko Visio ni equipe ndi mushasha nakivuza ata mu Burundi si cyane gose si cyane burya ntugire mu Burundi kubera kubona na equipe umuntu atuvuga ngo arakunda kuba yarorera niba burya udakunda kurorera n'inkino biragoye kushoka kuvuga ngo ndakunda ino equipe nta niyo ukunda kubona namenye ngo harimo n'abakinya banaba ariko niyo mpamvu novuga ngo mu Burundi si cyane gose na Visio umugabane wa Buraya naho ku mugabane wa Buraya ari umugwi mukuru umugwi wa mbere ku isi yose cyane baza mvuze umugwi wa mbere ku isi yose yuko umuntu wese aca umenya uyavuge mu izina kuko uwa mbere ku isi yose kuri wowe se wa mbere ku isi yose ku Burundi oya gusa nibaza kandi nko ku bantu benshi kuko nkivuze umugwi mukuru ndaza abantu benshi baza bamenye kandi nka Manchester United uziko hari umuntu umufana wa Manchester United wala kufise imishatsi miki nuko wambaye inkofero abantu batayibona iyo utangurana no witwa The United Strength ni umufana wa Manchester United yavuze ati jewe nzokwimosha umushatsi Manchester United sinzi nka star uno musa kwije bana wowe iyo mutangurana uno musa ufise Madrid uno musa warahinze Madrid naho nyine pana sana amwe ageri umushatsi wawe gusa uno musa kwije imisi nubwo ngo nibaza ko ari amajana 5 na ndwi canke na 8 irashobora kubikwira vuga imisi amajana 5 ni imyaka ibiri bura ko imisi miki mba ni umwaka n'inusu kandi uko tubona ibintu biko biragenda bana ko araje kubita n'undi mwaka n'inusu bamushika ya ico cone nicokunda gusa nego twaraciye mu bihe bibi kubera ko igihe yafata iyo ngingo yagiye kuyifata umugwi novuga yuko uri mu bihe bibi ibihe bibi cyane gose umuntu wese yarabibona ibi navyo n'ibintu bishikira buri mugwi wose na za Real Madrid bemera ngo zifite ibikombe byinshi ziraca mu bihe bibi ariko umugwi mukuru nk'uyu kuba byarashitse ugaca mu bihe bibi ni ibintu bishika urana ko n'urya mufana ariho yaciye afatira irya ngingo rero novuga ko bijya vyabaye vy'igihe gito nimba ntaciye muvuga ni dufatiye kuri amezi abiri yaheze niyo tuko turafatira ko ubona ko mashyira twari ko dufatira kwa amezi abiri kwa amezi abiri sinibaza ko hari umugozi ugeranya na Manchester United ku mugabane wa Buraya kwisi yose ubu uri kuburira inde ya nuko reka twinjire muri Lux Sports neza mu idondo ry'iganiro cyacu cyo kuri no munsi wa gatanu duherano muri Primus League azaba kwakina kugira 23 naza ko tuzo guhagarara ku nkino zigaya kuri zibiri zo zikomeye kuri no munsi wa 23 muri Primus League mu ntara Gitega kuri stade Ingoma umugwa Musongati uzobukurakira umugwa Aigle Noir Musongati uzobukurakira Aigle Noir mu ntara Gitega Bona ko n'urukino ruvuga ngo rusanzwe rukomeye sinzi ko ari impact ruzogira kuri classement peu importe resultat izovamwo nyamba ari victoire ya Aigle Noir nimba ari défaite ya Aigle Noir nimba ari victoire ya Musongati nimba ari défaite ya Musongati sinaza ko ari impact nini cyane izozagira kuri ya classement ya Primus League no munsi ariko kote ya Musongati naza ko izohaba kubera ikwiragwana cyane kugira ngo yinjishe kwinjira muri zine za mbere iheze muri zine za mbere urukino rubona gute mu ntara Gitega abo ubwa mbere bwo novuga ko runo n'urukino ruzoba rukomeye cyane rwose kuko novuga ko n'urukino rugiye kuba ruhuza imigwi ego sinovuga ngo isanzwe inganya nivo ariko ni imigwi yose twakwitwa ko ari imigwi ikomeye
kuko gushika kano kanya Aigle Noir yoyo twese turabona yuko urugendo rwayo ruriko rurerekeza ku gikombe. Ariko yoyo novuga ku ruhande rwayo ivyoza kuba biva mwa runo rukino vyose birashobora kuba ata kintu kinini bizohindura kuri Aigle Noir. Ariko ku mugwi nawe nka Musongati novuga ko no mugwi ukomeye turabizi twese yuko uyu ari umugwi ukomeye kandi urakunda no kuvyerekana na cane iyo uhuye n'iyi migwi novuga ko ikomeye. Kukaba nkako ugiye no kuri class maza gusanga Musongati itari kure. Novuga no mugwi uri kuragwanira bijya bibanza bine vya mbere kandi biranashoboka ko kugeza kano kanya n'ubundi uri mu kibanza ca kane. Musongatira runo rukino ashobora kurushamwe inguvu nyinshi kuko ni Musongati kugeza kano kanya kuri class munganya amanota na Bumamuru bose bafise 45 buryo bafise 45 bose 45. Ubera ko Musongati uno musi ntikwendera kuja muri zine zambi ahubwo igikorondera n'ikibanza ca kabiri n'icya gatatu n'icya kabiri yego kandi birashoboka kogeza kano kanya Bumamuru iri kiratwereka kiri kirasubira inyuma. So kandi nimba hari umugwi ushobora kuza ugatsinda Aigle Noir burya ni Musongati kandi bari Gitega nibaza ko bari ni Gitega birashoboka imbere y'abakunzi babo barashobora kuza bagakura kamanota 3 umugwi wa Aigle Noir bakaca basiga Bumamuru ko Bumamuru icitanga ikibanza kuko ntibiri siri ko Bumamuru nawe uyoba yagarutse ngizotsinde urukino ifisi ni ibintu bigoye cyane gose. Rero hano nibaza kuri Musongati iri no muhira ibice byinshi irashobora kuziga igatangaza abantu benshi gatsinda no rukino igasinda kandi no mustaza ko Musongati yotsinda yo cije imbere ya Bumamuru kuko urundi rukino yaza kuca tuvuga ko gato ni mu ntara y'Ibitoke Bumamuru zo bikirakira Flambeau du Centre Wana ko ni mugwi wa kabiri n'umugwi wa gatatu nuvuga uzogira defete wese Musongati kazi gatsinda Aigle Noir Musongati zocije imbere yabo umva rero ni yaza ku rukino Musongati izo bikomeye cyane izo ifise nuvuga ngo ishaka ryinshi hari zindi nguvu abantu bazobona batabona ni Musongati zo biriko iranarondera kuba umugwi wa mbere ukuye amanota 3 kuri Aigle Noir kuva sezitango 2025 Muntara y'Ibitoke ni Bumamuru tumaze itari kuragenda neza eka mbere na Flambeau du Centre yose ni imigwi ibiri bava muri no phase retour yameze nk'isubira inyuma match inkino za mbere muri phase retour ubona ko Flambeau du Centre yarigenje neza bazanye Sao Paris aratsinda match 3 zikurikirana ama victoire 3 kuma ama clean sheet 3 ubwo no musi yashinye match 4 ataratsinda na rimwe. Uno musi ni Flambeau du Centre twabonye mu bibazo umugardien wabo yarahagaritswe ngo umugardien asanzwe bakomeye dusana mu Burundi twa Diedore ntibaheje urukino rwo hari ico ruzoza gufasha nuvuga ngo muri suite ya competition hagati yo migwi cyane ya Bumamuru na Flambeau du Centre novuga yuko runo rukino n'urukino rugiye kuba ruhuza imigwi ibiri novuga yuko iri kirahiganwa ikibanza ca kabiri umwe n'uwa kabiri undi n'uwa gatatu. Uru rero n'urukino ruzoba rukomeye cyane gose nubwo tubona yose yasubiye inyuma ariko runo nubwo novuga barasubiye inyuma ruzoba rufise iyindi shusho yabo kuko umwe ntakeneye gutakaza ikibanza undi ntakeneye gutakaza ikibanza ni Flambeau du Centre mwa runo rukino ntikeneye kuzotakaza ikibanza ca kabiri kirabizi ige igatakaza hariya mu Cibitoki izo bitakaje ikibanza ca kabiri ni Bumamuru nayo irabiza ati tugatakaza runo rukino tukabura amanota 3 hariya Musongati naye kazoba yakoze akazi tubura ca kibanza ca kabiri twariko turahiganirwa tugire ko turaniki ca gatatu turimo tuzokwisanga mu kibanza ca kane. Rero novuga yuko runo n'urukino ruzoba rukomeye cyane gose kuko n'urukino novuga yuko ruzohuza imigwi yose ifise ikintu iri kirahiganirwa. Rero runo n'urukino novuga ko ruzoba rukomeye cyane gose kandi cyane gose. Ni Bumamuru zo bikwakira umugwa Flambeau du Centre mu ntara ya Cibitoke hani rafise amahigwe make kubera kiri muhira kuko burya equipe iri muhira nubwo ito imeze neza arakandi kantu kakanyarigabo usanga ifise cyane hari izindi nkino zo zikozera ku munsi wa gatanu mbere urukino rwa mbere uza gutanga no munsi azo ariko bakina Interstars na Bundesliga Dynamic. Interstars ni equipe ihagaze neza mu minsi ikomeye cyane gose ubona ko kino gihe tugezemwo uvuze Aigle Noir akavuga na Interstars nko gukoza ikose muri no minsi muri zinkino zine zitanu gutyo kuko bamaze gutsindwa match imwe yonyene muri phase retour kandi ugiye kuburaba imigwi batsinda si twatwana imigwi novuga yuko yifashe kandi ikomeye cyane
baratsinze Flambeau du Centre baratsinze Bumamuru cha wimagine mba ni equipe ko ihagaze gushika kano kanya tuvuze kare equipe ikomeye Interstar nta muntu bakoze kose ni Interstar izo bikakina uno munsi bazoye kwakina ni kuri Stade Intwari bazoye bakina Bundesliga Dynamique igihe cy'isa azwari saa 9 ku munsi wa gatandatu Ngozi City zo yakiriye Muzinga mu ntara ya Ngozi Vision FC zo yakiriye umugwi wa Kayanza United kuri Stade Intwari Musongati matatu kuri Vision bonanye onakora nka cacumbagiza iracumbagiza ariko kuri izo bikakira n'umugwi wa Kayanza United irakomeye ariko Vision nayo mu nkino nka zibiri ziheruka yareko kutwereka ko umenga ari ikintu cyahindutse yahindukiye hano re encore kandi zo biri kuri Stade Intwari novuga yuko hano hari abafana bacu abafana tuzobaturi uzowahishikina uzoba nahashitse ari n'amanota 3 kuri Vision ni Musongati zo yakiriye nayo mu ntara ya Gitega ku munsi wa gatandatu Message Ngozi zo yakiriye Beje Green maze mu ntara Ngozi Olympique Stars zo yakiriye mu gwa Rukinzo n'urundi azwa Rukinzo toroshe na gatoya mu gwa Olympique Stars na Rukinzo ego ubu n'urukino rukomeye cyane gose kuko iyi migwi yose novuga yuko ikomeye kandi gushika kano kanya yego si migwi twabwamo ni myiza cyane gose ariko si mibi ugiye kubura abarezi ritazazo ni za equipe n'ubundi utogenda wifatira uko ukeneye ngo ugiye gutora amanota ko ni Rukinzo burya ari Rukinzo heruka guhagarika Egre Noir baranganije ya kuri Stade Intwari ya kugenda rukanganya na Egre Noir burya novuga yuko ufise niveau idasanzwe ni Olympique Stars bitanu vyose bafise n'umuhungu yatsinze ibitsindo bine iyi equipe nano novuga yuko ibinakomeye yaza ko ni equipe zibiri ziri kuri meme niveau ziri kuri meme niveau uruno rukino ruzosanga ryoshe cyane rwose ruzobera inkino azoba ari mu ntara ya Muyinga ni Olympique Stars zo yakirirwa Rukinzo kuri Stade Umuco hano hari amahirwe matoyi kuri Olympique Stars inkino zibiri za nyuma ni Vitaro twamaze kubivuga ni Bumamuru izo yakiriye umugwa Flambeau du Centre ku munsi w'Imana mu ntara ya Cibitoke Vitaro nayo nyene izo yakiriye umugwa Beje Green maze ku munsi w'Imana nyene ya Vitaro n'amanota 3 kuri Vitaro ariko Vitaro yakakumenya umugwa Bundesliga Dynamique kundi biheze ariko kandi nawe ntibagiye kimwe ukindi kandi bakiniye hano kuri Stade Intwari ariko kandi ntitwibagiye ko Vitaro nko mu nkino zitatu zinye ziheruka yatwese yuko ubu muga Vitaro inganya inkino nyinshi nivyo inganya inkino nyinshi paraporo nk'intsinda ntitsindwa muga biranganya kenshi Vitaro muga hari akantu iheruka kuduza muri fase nivyo akaduze ko karaduza burya ruzobera kuri Stade Intwari abana amanota 3 Vitaro zakiriye kuri Stade Intwari na 3 burya Vitaro irafise abafana benshi hano mu gisagara bariko barumva rujya gwamo ankoro bari kuvuga nka kijya kuko sinibaza yuko hari umufana wa Beje Green azoba hari wayi hazohari abafana ba Vitaro bazi Beje Green abafana izo bifise izo bifise abafana Interstar nubwo biruko je sinibaza yuko hano Beje Green yoza guhagarika Vitaro n'amanota 3 je nibaza biragaragara reka turaba abasore babimenye Imana Robert twaje kuba tubona basike hafise n'abakinyi bahakuza amateka hano Saido yarakinye urukino rwa mbere ashobora kuza n'urukino ashobora kuza akabonamo double canke triple muri Primus League ni mise mazi mise hari abakinyi mazi barakwiye batatu bashika nka batatu mu ndwi zitatu biriko biratugaragariza yuko mu Burundi hari abakinyi babona ibitsinda babona igoni baza ko n'ibintu tutahora duherutse kubona ibi ntitwakunda kubibona ko ari hindwi imwe hasinze bibiri abakinyi babiri witwa uwo muri Vision yari uwo muri Vision no muri Musongati no musaje wundi mu ngo warahumye cyane gose muri Musongati reka rero nibaza ko twoca tuva kuri Primus League duce mu ntamba mu rugamba gato na gatama kumeshi ahari ni ntamba mu rugamba zimirije no ngo Trade International azaba kwakira n'igihugu ca Chad objectif ni CAN 2027 mu ntamba mu rugamba ni objectif CAN 2027 kuri kumenyereza Sangwa Patrick Mayani ni objectif just nkunda kwita objectif ni devoir yihaye wenyine nta numwe yayimuhaye niwe yayihaye ati jewe ico niyemeje CAN 2027 intamba mu rugamba tuzoba twari ni na CAN izoza kubera hano hafi zo mu bihugu bitatu Uganda Kenya na Tanzania izo biberamwo byose cyane bazotoramo kimwe mu bihugu byose ari bitatu bizakira bitatu ni nko gukubye imondi zo kwakirwa na Etats-Unis Mexique na Canada mva ngo no muri na CAN bihugu bitatu rero wako bikunze tuzoba turi hafi n'abafana bazogenda bazobari benshi kino gikombe kiraza sanga kiriko kizobera ngaya Kenya Tanzania na Uganda n'andi mahirwe kuko urabizi
nk'imigwi yo ngaha hafi yo kuyikuramwo biba vyoroshe mu bintu bwa ko uzuka tugora ni DRC Congo ariko imigwi haza Tanzania u Rwanda rwo sinoza ko ari ibintu kuvuga ku Burundi ku ntamba na Uganda novuga ikomeye bukebuke mugabo sinibaza twasidukanye bano bafana bose bahe batembera muri ville yuko sinibaza yuko Uganda nawe yotuva imbere Tanzania yo no gukunkumura kino ikombe ari amahirwe yo kujayo canke oya kujayo ivyo ni ibintu bizwi kujayo ni ibintu bizwi ahubwo je ndiko mvuga ari amahirwe yo kuzanya gutwara no musko Sangwa Patrick ko twabonye ama faiblesse menshi muri equipe nationale mu mwaka uheze wa 2025 cyane ni igiki cyane mbere gikomeye nico tuvuga ni igiki cyane mbere gikomeye Sangwa Patrick yokosora muri equipe nationale kugira ngo twizere kuko ntibiri garanti kutuzoshika twizere ko bikunda dushika mu namugamba icyambere cyo novuga ngo ubu nyene uvuze ati jewe ngerageje kuraba ibintu ashobora kuba yarahinduye canke yohindura ni bishobora kuba vyogura umuntu ari we wese ariko burya kuba anovuga muri kane heruka vyaranse yuko Burundi bugira intamba mu rugamba zigiraho zishitse muri kane vyaranse ko zijayo sinaho zishitse ahubwo vyaranse ko zijayo burya nibaza ko iyo umuntu ayobewe kenshi na kenshi kujya kuyoberwa kuramufasha kumenya ingene akosora arabye aho yayoberewe rero novuga yuko aho vyankene baza yuko Sangwa Patrick kano kanya ntiyicaye canke na staff yiwe ntiyicaye ahantu bananiriwe barahabonye so nimba arabakinyi bavuga ati twaratumye kuba no bakinyi biranka barerekanye urugero rwo hasi ubu nibaza inkino zose ziriko ziraba abakinyi bose b'intamba mu rugamba batumbereye bariko barakurikirana baraba ati eske umukinyi urugero rw'ubu ruhagaze gute rero novuga ko hano na kwera mvuze ngo ikintu nyamukuru no kwerekana cerekana neza yuko intamba zizogeraho zishitse vyongora cyane gose ariko ico nizera cyo nuko aho ahabereye amakosa nizera yuko bariko barakosora uravye abakinyi dufise no munsi abari hanze n'abari mu Burundi ubona ko icizere kirahari icizere ngo kirahari abakinyi turabafise abakinyi turabafise kuko ugiye kubufata abakinyi ubu novuga ko abasore nka ba Bonfils ubu bariko baramera neza nubwo baba bakina mu byicaro vyo hasi ariko ico sico igikuru ni niveau umukinya bariko arerekana kuko kano kanya Bonfils Kalebe ni numwe mu bakinyi novuga ngo muri amugwi hariya muri Arabia Saoudite ariko abikora neza cyane so novuga iyo oni tombora ku mugwi serukira gihugu ndayishimiye Funyange nawe yagiye kubagaruka nibaza ko hazoza kuba hagera Imana imuturindiye ntaswe kugira indi mvune urya n'undi mukinyi n'indi mpano dufise novuga ko n'undi mukinyi akomeye dusanzwe dufise mu serukira gihugu ashobora kuza hagira ico afashije abakinyi bandi bariho nk'abamugisha hari abamusabuza bobo nta uryawe nta numwe atabizi ko umukinyi ameze neza ashobora kuza afise abakinyi ariko barafashanya urya n'umukinyi ashobora kuza hagira ico atanze gikomeye mu serukira gihugu mu Rwanda turafise abakinyi benshi novuga ko nubwo ihiganwa ryo mu Rwanda umenga si neza nkiri duza nivo ngo riduza impano z'abakinyi bacu nyine ngo tubone yuko bariko baramenyekana cyane ariko nabo bashobora kuza bakagira ico berekanye kandi bari kumwe n'abagenzi babo bavuye mu bindi bihugu so rero novuga ko je ndavye nivo z'abakinyi bamwe dufise basanzwe bakina ku novuga mu bindi bihugu bamwe nivo ziriko ziraduga kuko mufise abakinyi bashika nka 3 4 5 gutyo bakinira mu bindi bihugu ukabubona yuko nivo zabo zifise ukuntu ziriko ziraduga bino birafise avantage ku mugwi serukira gihugu hano rero no kwizera mvuga ati turashaka kuzobona impinduka mu mugwi serukira gihugu nuko namakuru ko bavuga mu ntamba mu rugamba ndetse no muri Primus League ariko imbere ko tuva hano mu Burundi reka ku munsi w'ejo nibaza ko abantu bakurikirana ca midweek hano kuri Look Media
Mwarabonye ko twaje kuba dukora kuri basketball, naza ko twavuze amakuru menshi ahagije kuri basketball, ariko duce gato muri basketball ni ku munsi w'ejo wa gatandatu hazoba ariko haraba inkino ni signature ya partenariat hagati ya Febabu ndetse na Braludi bicishije mu kinyobwa Amstel. Hazoba ariko haraba inkino zigera kuri zibiri, igihe cy'isaha 5 urukino rw'abakobwa hagati ya Gladiators na Rezipo, igihe cy'isaha 7 umugwi w'Urunani ndetse n'umugwi wa Dinamo. Classico ya mbere y'umwaka wa 2026 muri basketball hano mu Burundi ni Amstel Basketball League. Izina officiel marizuca ritangura nuvuga ngo bazoba ko barakina ku munsi w'Imana. Hazoba ariho inkino, ariko tukiri ku munsi wa gatandatu ubona ko uko bitekanijwe kwinjira ni invitation. Batumiye abantu bagera ku 1,500 bazoba binjiye batumiwe muri departement. Ikindi naje nuko umuntu azoba adatumiwe azoriha amafaranga 10,000, ariko vyanditse ko ari consomable. Ntituzi ngo azokonsoma iki, azofata iki, ariko 10,000 byo bizoba biri consomable, yinjiye azoca ari consoma. Ikindi nuko bitemerewe ko umwana ari munsi y'imyaka igera kuri 18 yinjira muri departement ku munsi w'ejo. Ivyo nivyo vyanditse mu itangazo ryo kosorwa na Febabu biciye mu gisata cyo kumenyesha novuga ngo kijejwe ibimenyesha makuru muri Febabu Media et Marketing. Ku munsi w'Imana hazoba ariko haraba inkino za barrage muri Road to ABH, bazoba ariko barakina ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 5. Umugwi wa Remesha uzoba uriko urakina n'umugwi wa Aigle Noir, igihe cy'isaha 7 Rezipo izoba iriko irakina n'umugwi wa Kerne. Imigwi ibiri izotsinda izo nkino izoca iduga muri Amstel Basketball League, haba umugwi wa Rezipo canke wa Remesha. Ubu ziremerewe kuduga zose twari zibiri, naza ko twabiciye ko miganiro cejo muri midweek. Reka uno munsi tugarukiriza iganiro cacu hano ko amakuru yakora avugwa muri Primus League hano mu Burundi, muri mu ntamba mu rugamba hano mu Burundi nyene, ndetse no muri basketball. Akanya nikashobora kudukunda dushaka kubandanya, ariko ku munsi wa mbere zo twafitiye amakuru atari make y'ibyavuye muri tombola muri UEFA Champions League mu gice c'umunani gishira icyanyuma muri weekend of final. Tombola iza kuba kuri munsi wa gatanu. Tuzobigaruka ku munsi wa mbere. Reka Jafet Nshimye. Murakoze cyane. Ndabashimira mwafashe kano kanya mudukurikirana Isango. Nababwiye ko ari ku munsi wa mbere, nuko mugire aho muba mubaho naho butaha.